Our hearts beat to the city streets. Inyama y'isoya, inyama iryoshe cane, inyama iyo uyifunguye ata kintu na kimwe yica mu mubiri wawe, ni inyama ikozwe mw'isoya iyo dukunze kwita tofu. Karibu ni ku Mibereho TV, aho twiga utuntu n'utundi mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose tubayemwo. Uno musi ngiye kubereka ingene ushobora kwikorera iyo nyama ukoresheje isoya. Karibu ni ku Mibereho TV. Ndasubiye kubaha ikaze hano ku Mibereho TV. Nakoresheje ikiro kimwe c'isoya, urazikuramwo ibinobwa ukazironga neza, ubucafu bwose bukavamwo. Uhejeje kuzironga uca uzinika mu mazi meza kumara igihe c'amasaha 12 kuri 15. Jewe rero naziraje mu mazi ijoro ryose, murabona ko isoya zahindutse zavyibushe, uca uzikuramwo ayo mazi zarayemwo, hanyuma ugaca utangura kuzisya. Kubashoboye kuraba irya video nerekana ingene ushobora kuronka amata ukoresheje isoya, nibaza ko mutihenze, ni ibi nyene turiko turondera amata. Musanzwe inyama y'isoya tuza kuyironka dukoresheje amata y'isoya, nico gituma rero mubona tubanza kurondera amata y'isoya. The best we ever had, and we'll stay on forever. We'll never have regrets. Urashobora kuba uri ngaha uvuga uti muriko muranyarutsa video, jewe sinashoboye kubona ingene amata y'isoya ahingurwa. Muri no description y'ino video nyene uraza kubona lien, nuwo murongo wa bleu uraza gufyondako, iyo lien ica igutwara kuri video yerekana ingene amata y'isoya ahingurwa etape par etape. Ntugire ikibazo rero, uze guca uja muri description y'ino video uraza kubibona. Hanyuma murabona ko amata twamaze kuyaronka, uca uyashira ku ziko akabira, ukayaha umwanya nyene akabira. Musanzwe abira nka kurya ayandi mata abira, murabona ko ariko araduga. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like amata yacu ahejeje kubira, de l'autre côté tuba twateguye indimu. Jewe nakoresheje indimu 8. Muri izo ndimu zacu tuza gukenera cane cane umutobe wazo, urazikanya neza ukaziyungurura. Tuza gukenera iyo jus y'indimu, tuca tuza turasuka muri ya mata akiri ku ziko, uca usukamwo akiri ku ziko, ukaza urasukamwo duke duke. Jewe nasutsemwo incuro 3 nkuko muza kubibona. Rero umaze gusukamwo amazi y'indimu, hari ukuntu amata aca ahinduka ukamenga n'amata apfuye. Nibaza ko umunwanyi uri kuraraba ino video uzi ingene amata yapfuye aba ameze. Hari ukuntu umenga yisepaye, umenga hamwe n'amazi ahandi n'ubuyi bimeze ukuntu. Murabona ingene vyahindutse, nuko nyene mubibona. Rero bica bimera nk'amata yapfuye. Umaze kubona bimeze uko, ucukura ku ziko ugatereka ahantu kumara nk'iminota nka 30, hanyuma bigahora. Rero bimaze guhora, uca utegura ka gatambara
ako gatambara mubona kugira ngo dushobore gusepara cyane, dushobore dutandukanye isoya na ya mazi mwabona, muraza kubibona. Dukeneye pate, amazi turayaheba akagenda. Rero ubu dukeneye pate canke dukeneye ikintu kimeze nyene cibumbashe. Nibaza ko muntahura. Ako gatambara rero kaza kudufasha gukuramwo y'amazi, murabibona, agaca kadufasha gukuramwo y'amazi muri ya nyama yacu. Musanzwe inyama twamaze kuyironka niyo nyene. Twamaze kuyironka niyo nyene, gusa mugumeko kugira ngo mugume kuri video kugira ngo mubone n'ibindi bikurikira. Uhejeje gukuramwo amazi n'inguvu zawe zose ukabona ko amazi yavuyemwo, ubu rero n'umwanya wo kurunga, gushiramwo ibirungo. Ushobora gushiramwo ikirungo cose wifuza gushiramwo. Jewe nshizemwo umunyu, aho ni ku ruhande rw'iwanje, ariko wowe ushobora gushiramwo magi, ushobora gushiramwo ibitunguru, ushobora gushiramwo ipiripiri, ikintu cose wifuza gushiramwo urashobora kugishiramwo kuko n'inyama yawe. Hanyuma uhejeje uca utangura guha forme ya nyama. Uca utangura kuyiha forme, urayigira donc ikaba plat, ntugire yibumbashe cane, uragerageza ku buryo uyiha forme kugira ngo ishobore kuvamwo neza, na cane cane kugira ngo n'amazi avemwo yose. Ubu rero ni umwanya wo gushirako ikintu kiremereye hejuru. Murabona ko amazi ataheze. Iyi ni etape ikomeye cane udashobora kwibagira. Uca ushirako ikintu kiremereye cane. Ushobora gushiramwo ibido, ibuye, ikintu cose ubona kiri hafi yawe ugashirako. Rero kugira ngo forme iboneke neza uca urazako ijoro ryose. Jewe nagumijeko ijoro ryose. Nuko aho ca kintu kiremereye turahejeje kugikurako. Musanzwe inyama yacu yamaze kuronka forme yayo, irameze neza, ifise forme nziza, iragumye, kandi ikindi naco nta mazi na makeya asigayemwo. Rero ku kintu c'umwanya sinobabwira ati gumizako umwanya ungana uku, wewe bivanye na forme wabihaye. Urashobora kugutwara umwanya muto kugira ngo amazi yose avemwo canke umwanya munini. Urumva aho sinza kubabwira ati koresha amasaha aya n'aya. Rero inyama twamaze kuyironka, umaze kuyironka uca utangura kuyikatagura mu ma morceaux mato mato. The best we ever had, and we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Nuko uhejeje gukatagura ya nyama mu mamorso wewe nyene wifuza, uca utangura kwiyumvira ingene uyiteka. Jewe nakoresheje ibitunguru bitukura, ndakoresha poivron, ndakoresha ikaroti, hanyuma ndakoresha na tunguru sumu. Nakoresheje na sauce tomate. Iyo sauce tomate rero ni jewe nsanzwe ndayikorera ngaha muhira, kenshi nama ndayifise.
rero ushaka kumenya ingene sositomati ushobora kuyikorera ngaho muhira iwawe, muri description hariho riye igira kabiri, nababwiye riye y'amata y'isoya, rero muri description harimo riye igira kabiri ya sositomati. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. Okay, mu nyuma nca mfata ya nyama y'isoya nkayicisha mu mavuta, imbere yuko nshiramwo ibindi birungo nabanje kuyicisha mu mavuta ndayikaranga. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon, we lay awake in bed. The laugh so loud as the hours pass, we're gonna do it all again. Okay, nuko ubonye ko ibara rya ya nyama ryahindutse, utangura kuzikura mu mavuta ukazishira quelque part, hanyuma ukagabanya ya mavuta urayakuramo ugasigaza makeya, hanyuma ugaca utangura gushiramo vya birungo vyawe. Naciye ntangura ndashiramo igitunguru gitukura, ndagikaranga kirahinduka, kimaze guhinduka nca ndatangura gushiramwo ibindi birungo nk'uko mubibona. Nuko ukaba uri mushasha, ukaba wipfuza kuza urabona nk'izi video, tuca dushiramo iyo ni garlic dushizemwo, tungurusumu, tuca dushiramo na sositomati, hanyuma turashiramo umunyu n'amazi muraza kubibona. Nariko ndavuga nti ukaba uri mushasha, ukaba wipfuza kuza urabona nk'izi video zikwigisha, vyondaho hepfo handitse ijambo subscribe canke s'abonner, uraza kubona n'agakengeri kari hirya nako ugafyondeko, ako kazogufasha kubona notification kuri telefone yawe igihe cose tuzoba dusohoye video nshasha hano ku Mibereho TV. Urisanze, karibu, hariho n'izindi video zitandukanye zigisha, ubandanye ukurikira Imibereho TV. Mu nyuma turashiramo za nyama zacu, ibirungo byose mwabonye ko twamaze kubishiramo, ca dushiramo za nyama zacu, hanyuma duce dufundikira umwanya muto cane kuko byose bimeze nk'ibihiye, nk'iminota 10, hanyuma biba bihiye nk'uko mubibona. Now the morning is the afternoon, we lay awake in bed. Okay, nuko inyama yacu irahiye neza, uca utangura kuyiserva, aho ushobora kuyifungurana ikintu cose ushaka, ushobora gukoresha ubugari bw'ubudu, ubugari bw'ibigori canke umuceri, eka ikintu cose wifuza kuyikoresha kuko iraryoshe cane. Nuko ndabashimiye cyane ku mwanya mwamaze kumuraba ino video, Imana ibahezagire cyane, kora partage kugira ngo n'uwundi ashobore kubona ino video. Nuko reka ndabasezere, naho ubutaha, Imana ibahezagire cyane.